Amahoro n'ikaze wewe wahisemwo gukurikira Dunda Entertainment. Wagemyeho kabisa. Oh, kaze kuri Dunda Entertainment. Muri kumwe na Ndikuriyo Merance Nice. Uno musi nkuko mubibona ku mafoto tubazaniye iki? Nkuko ikinyamakuru Silent Vibes ni ikinyamakuru gikorera arinye kibivuga. Kiravuga yuko Uburundi naco nyene ari igihugu muri East African Community kiza mu vya mbere bifise abigeme beza. Intumbero rero yacu muraza kuyumva inyuma y'ikiganiro. Muze kugumana natwe rero. Umuntu aza kucumviriza ntagiheze, ntaza kumva intumbero y'iki kiganiro impamvu twategereza kuvuga yuko abarundi dufise abakobwa beza. Mu kirundi bashobora kuvuga ko ari ivyuki. Ngo Uburundi bugira ivyuki vyiza we. Haha. Ni kimwe rero muri East African Community, ndavuga igihugu c'Uburundi gifise abakobwa beza, abanyaburanga, si n'abakobwa gusa. Iyo ugiye ukaraba abakobwa canke abasore baha rero mu Burundi uratangara, ni beza cane. N'abantu muri rusangi mu Burundi basanzwe ari abantu ari beza cane kuko baravanze, murabizi, baravanze ab'inzobe harimwo n'abirabura, ntabwo ari abirabura cane muri rusangi en general, ugereranije n'abo nko mu gihugu nk'akarorero co muri Senegal canke muri musi ya Sahara, urabona yuko abarundi basa neza. Kandi abarundi ntabwo uzosanga bivanzemwo abametisi nkuko usanga Tanzania cane cane muri Zanzibar, ukagenda Somalia, ukagenda Ethiopia, ukagenda cane cane mu bihugu vyo musi ya Sahara. Je novuga yuko abarundi basa n'abari beza cane cane abarundi kazi. Rero ni Uburundi, ntabwo ari abakobwa gusa basa neza, n'igihugu c'Uburundi gisa neza. Reka tuvuge bimwe mu biranga igihugu c'Uburundi, hanyuma inyuma duheze dusimbire ku bigeme b'abarundikazi cane cane aribo turiko turashira imbere, hanyuma tuje dukurikira n'ikibazo bashobora kuba bahura naco, cane cane urwaruka muri rusangi ushize imbere abakobwa n'abigeme muri rusangi. Reka duhere ku vyiza vy'Uburundi, naho utovuga abigeme, Uburundi busanzwe busa neza, bumeze neza, busanzwe bufise abakobwa beza, ariko nabwo nyene busa neza. Iyumvire nawe, amazi yo mu gihugu c'Uburundi ni amazi anyobwa uhereye kuyatemba mu mugezi, uhereye ku mazi ava muri Tanganyika yacu. Iyo watembereyeho ku mugoroba amazi yaho urashobora kuyanwa kandi ntaco uba. Wari ubizi? Ikindi nuko amazi dusanzwe tunwa mu gisagara ca Bujumbura ava muri lake Tanganyika, naho bashiramwo imiti nta kibazo niyo woyanwa. Akarorero, abariko barayoga amazi yo muri Tanganyika arashika no mu kanwa akamanuka no mu nda, nta numwe murigera mwumva yapfuye. Mugabo hariho igihe bakubwira ko muri Mediterane amazi yaho ari umunyu, bakakubwira mu biyaga binini binini mu gihe uguye ukanasomako na makeya uba upfuye. Ariko mu gihugu c'Uburundi, je nagomba ndakubwire ko igihugu c'Uburundi ni igihugu mu bihugu birimwo amazi cane cane meza. Hariho igihugu usanga kitagira amazi meza, hakaba n'ikindi usanga amazi ahaca atari meza. Ni nk'akarorero, i Kigali hariho uruzi ruca i Kigali hagati mu gisagara rwitwa Nyabarongo. Je maze kuja i Kigali incuro zitatu sinigera mbona Nyabarongo yaseye neza. Ariko mu Burundi uzobona yuko uruzi rusa nabi, cane cane imyonga y'imigezi igihe imvura iguye. Ego ivyo turavyemeranya.
aho rero amazi mu gihugu cose c'Uburundi asa neza, utongeyeko amashuha rero ari mu Rumonge, ari Bururi, ari ahantu hose hatari hake, no mu Cibitoke umenga amashuha ariyo. Amazi rero ni kirumara mu buzima bw'abantu, ico ni icambere rero mu Burundi kikwereka yuko Uburundi ari bwiza. Ica kabiri uca ugenda ku bifungurwa vyo mu Burundi ugahera ku mukeke wo muri Tanganyika ukagarukira ku gaswagi kava mu myumbati twirimira ukagenda ku mamesa, ukagenda no ku buri kintu cose ku bifungurwa, n'ukuri ntiwokwidoga. Habaye umwigeme yitwa Nicoletta ava mu gihugu c'Ubusuwise, twavuganye mu mezi abiri aheze, mu mezi atatu umenga aheze, yavuye mu Busuwisi aza gutembera mu gihugu c'Uburundi, atubwira ingene imihwi yo mu Busuwisi uyigereranije n'imihwi yo mu Burundi uca ubona aho bitandukaniye. Aho bitandukanira he? Vyose n'imihwi mugabo bitandukanira ku kanovera. Murumva akanovera k'umuhwi wo mu Burundi, akanovera k'ifi yo mu Burundi, umukeke, sangara, eka gushika no kuri cohoha, nukuvuga akanovera karahari. Ushima kahari, je nigeze kurya umukeke uvuye muri Uganda, kubera narigeze kuba ndi muri Kampala, narumvise difference iri hagati y'umukeke wo mu Buganda n'umukeke wo mu Burundi. Reka rero dusimbize ku bantu bagendera igihugu c'Uburundi. Abanyamahanga iyo bashitse mu gihugu c'Uburundi ntibashaka kuhava, n'abakoroni barinze kubirukana. Ico ni ca gatatu. Ca kane, Uburundi bugira akayaga keza vraiment. Ufatiye ku maklima nk'i Bujumbura nturigera wumva hakanye na rimwe, n'iyo imvura yogwa, n'iyo hoba mw'ijoro saa munani saa cenda, nturigera wumva hakanye na gatoya. Hariho ikindi rero twababwira, nuko icayi ico arico cose co mu Burundi kiba kiryoshe. Genda ku cayi c'amababi y'amavoka, genda ku cayi c'iyindi miti usanga kiryoshe. Aho rero ikibirenze rero ni icayi c'ikawa kiri mpuzamakungu, murabizi, ugaca ushirako n'icayi nyene kiriya cantuze, kiriya co mu Mugamba. Ico cayi cose cama gifise akanovera uhereye ku cayi c'ikawa. Tugaca tugenda ku muco w'Uburundi. Ingoma z'Uburundi nizo ziterura isi yose zikayijugumiza. Abanyarwanda ntibashobora kuryako kweri, oya. N'isi yose ku ngoma y'imico kama ntibageza. Uganda ntibageza, Rwanda ntibageza, Tanzania ntibageza, Abazuru ntibageza nabo nyene. Ku muco w'ingoma zacu zo mu Burundi turakarya. Ego, hanyuma mu Burundi murabizi ko ariho source du Nil ivomera Ethiopia, ikavomera Eritrea, ikavomera n'ibindi bihugu, aho kigenda giciye urwo ruzi rwitwa Nil rugenda ruravomera. Ikiyaga ca Tanganyika rero ni kimwe kw'isi kandi gifise uburebure mu buja mu kuzimu, le lac le plus profond du monde. Murumva yuko mu Burundi dufise, hariho n'ibibanza vyinshi, les places touristiques tutiriwe turavuga, hakaba n'ikibuga c'indege kiri ahantu heza. Ego, ku bantu ngo banyonze indege bavuze yuko ikibuga c'indege citwa Melchior Ndadaye, citiriwe Melchior Ndadaye, indege iva hejuru ihabona neza, bisigura yuko nta vyirungu bikunda kuba bihari nk'ibicu bizibira, uretse imvura yaguye gusa. Nayo ubundi hamara ahantu hakeye, Bujumbura yama ikeye, muravyumva. Rero ingoro y'umukuru w'igihugu ni nziza, muri East African Community barakubwira yuko Ntare House isa neza vraiment. Abantu baho baracari abajene cane, nukuvuga abasaza ni bake, kandi Uburundi buracafise abajene benshi uhereye ku bigeme. Niho handi bakubwira bati le monde burundais et le monde actif, baracakora quand même. Igihugu ubu kiri muri vision 2040-2060, kandi tukaba tunatomboye, tukaba dufise n'urwaruka rukiri ruto ruzobikora, turavyizeye. Abakobwa baho rero
kandi tubabwira yuko abakobwa b'abarundi ni benshi kandi ni beza. Rero ku rugero dufatiye kw'ijana abagabo bari ku rugero rwa 91 ariko abagore bari ku rugero rw'ijana. Muca mwumva yuko baturusha nk'urugero rw'abantu 9 ufatiye kw'ijana ry'abadamu ariko abagabo bari ku 91. Rero abagore biboneka igitsina gore mu bitaro hose kiravuka kabisa kandi bakavuka bameze neza muri iki gihe. Yego muca muvyumva rero yuko abarundi ni beza, baba ahantu heza, igisigaye ni guhindura ubwenge, guhindura mind. Muhora mwumva yuko Burundi bavuga ngo ni igihugu gikenye, ariko iyo ugerageze kucumviriza igihugu c'Uburundi ntigikenye. Uzobaze abamaze kugifungura shaho barakirya. Abarundi bararya kabisa kandi ukabona basa neza, bakavyara neza, bameze neza. Ariko kugwaruka naho tubagarukeko. Kugwaruka reka dushiremwo abakobwa. Abakobwa b'abarundi basa neza ariko baravuga yuko nabo nyene ega barabamwo ba Jisia barimwo, ba Jisia barimwo, ba Jackie Sharon mu Burundi naho barahari. Rero ivyo vy'aba Jisia n'aba Jackie Sharon bo mu Rwanda uca wumva ivyo arivyo birashikira abarundi, arico nayo ntuma mu matribunal atandukanye no mu ma etat civil bahitamwo bakagenda bagasinyura, abasinye bagasinyura nka Jackie Sharon. Jackie Sharon mwaravyumvise ko yigeze kwambikwa impeta hanyuma akayisubiza. Mu Burundi Jisia ntarubaka nawe ngo numve yuko yasubije inkwano. Uwo n'umukobwa w'umurundikazi kandi nawe nyene asa neza. Rero mu Kirundi bavuga yuko uwasa neza yoba muzima. Icambere ni gukora, kwikorera ivyawe ugakora. Muca mwumva ko haba harimwo kurondera amafaranga, sivyo? Iyo umuntu yarondeye amafaranga ahutazwa n'ibintu bike. Iyo abakobwa b'abarundi bakuye amaboko mu mpuzu bagakora, bohundagazwa n'ibintu bike. Ariko Dunda Entertainment tubahanure yuko umwiza yoba muzima. Tugomba kubabwira yuko abakobwa b'abarundi ni beza, ariko natwe Dunda Entertainment turababwira tuti nimba muri beza ni mube bazima abakobwa b'abarundi. Ntihagire ubusambanyi mugira, ntihagire abantu muca inyuma, ntihagire aba ex benshi mugira ngo mwongere musuzugura abagabo babatwaye ngo ntibabuzuriza. Ninde yabibahebeshe? Mbwira ingene umugabo atoba yarize vya bindi vy'ama experience ngo yurire umukobwa uyu, yurire uriya, yurire n'uriya, amenye buri nguni na buri kantu. Abimenye yuko yotwara umuntu nka Jackie Sharon agaheza akagira ikintu yungutse mu buzima bwiwe. Bakobwa muca mwumva yuko umukobwa ariko aritegurira kuzogira urugo ruzima, yuko atarakwiye kuguma agenda yirunda mu bahungu nabo bamutobora. Muca muvyumva n'ukuri kw'Imana. Abakobwa b'abarundi ni beza kandi hariho n'abubaka, hakaba n'abasambura, hakaba abubakwa, hakaba n'abasambuza. Abo bantu ntibobura mu gihe Yezu ataragaruka. Muca muvyumva, abo ntibobura mu gihe Yezu ataragaruka. Ariko ikibazo nuko bazotera baba benshi ugasanga biragoranye. Basi reka mugabo tugaruke kuri changement de mentalité, kugwaruka duhere kuri nyabakobwa nyene. Reka dufate ugwaruka rwacu kubera twavuze ko ruri jeune bakiri bato. Duhere kugwaruka rukiri ruto tugwigishe yuko gutakaza umwanya ata kintu na kimwe bizana. Bakobwa namwe bahungu, ladies and gentlemen, don't lose your time. Nimute umwanya. Umviriza
ntuze uvuge ngo ndacari muto ngo ndacafise igihe ngo nzokora kino kintu ejo. Abandi bavuga ko ngo beto itarara, kuko uraje beto, murazi beto ko bayicangira hasi bagashiramwo ivu, bagashiramwo umusenyi gravier, bagashiramwo isima. Uraje beto aho wayicangiye ejo uzosanga yarumye. Nico gituma beto bayishira ku nzu iyo bateguye uwo munsi yuko bagira barayikora na saa munani y'ijoro na saa 9 na saa 11 y'ijoro bakabandanya mpaka beto ikarara yuzuye, kuko imaze kuma biba vyumye nyene. Iyo vyumye biba vyumye nyene mu vyumve. Abakobwa nabo biki gihe be n'abajene bubu basigaye bishora mu bintu bitabazanira akamaro, bakavuga ngo reka vyume vyumye. Hanyuma bakarangiza umwanya wabo. Nibagera rero mu rugo ugasanga wa mwanya batakaza mu bintu bitaza, ukumva bo kwisubirirayo. Ariko reka tubabwire yuko igihe twatsinzwe, nico gituma umutama yicuza igihe yarakiri muto impamvu atabikoze. Reka tuvuge ko ari umutama apfuye akenye, agapfira mu bakene, akabona ntiyize amashure, kandi ivyo biratapa abana b'abarundi kweri. Nk'ari iwacu ni muri Gitega n'ukuri kw'Imana, nasanze bene wacu, abana ba bene wacu nka benshi, nka bose vraiment, kandi ni benshi bari bararondotse, ariko benshi barahevye. Hariho abagiye ku bagabo ku myaka mike 15 16, hariho abahevye amashuri, bamwe bagiye mu za kumoso guca amahera. Ewe Yezu, nukuri ibi bintu sivyo. Bwira abajene bipange mu myaka yabo mitoya, hanyuma batangure gukora ibintu bizima nukuri. Ego umutama rero akaba yicuza, akavuga ati iyo imvi zaje, agasigara agenda yunamye agira ku kabando, maze atambuka byanka, atashobora no kuduga esikariye. Akaraba abandi ngene bikiragiza bajya amaselfie kuri YouTube na TikTok mu mabarabara, akabihweza ati Mana wonsubiza ujya mwanya, ukashira mu mwanya wujya mujene, mbona yisimbagiza sha nokora utundi tuntu, no kwikorera utuntu we. Ibaze umunyantege nke yankiriza igihe ciwe. Bagenzi gwaruka, ibihe turimwo ubona bigeze he? Wewe uhagaze he? Ntuzobibamwo. Niyo wabibamwo uzovyinjiramo ryari ko mbona wacerewe? Aha, bakubwira bati tangura kwikorera ivyawe, ukagumba mwibarabara, ukaguma uraba ivy'abandi. Barateye imbere banyonga n'imiduga, ariko turiko tugendera amaguru, turiko twica igihe cacu. Raba tugira n'ingoga turondere za BYZ, za Be Your Dream. Bagenzi, nimuze mumfashe kuri Dunda Entertainment tuzamura ibi bintu. Tubwira abana b'abarundi n'abanyarwanda n'abakongomani n'abandi bantu bumva igiswahili n'ikirundi n'igifaransa n'icongereza yuko twategezwa gukora. Abarundi rero hari igihe tutabona ko turi gutakaza umwanya. Orala, akarorero, maze igihe kinini ntakaza umwanya wo kubura bisi. Murumva ujya mwanya wo kubura bisi? Murawumva bagenzi? Umwanya umara uhagaze watondeye bisi ni munini, wayibura ukagenda n'amaguru. Umwanya umara ugenda n'amaguru naho nyene ukaba mwinshi. Wava mu Gihosha, jemba mu Gihosha ngenda muri ville n'amaguru, nkava muhira 6h30 nkashika mu kazi 7h30, isaha n'inusu, nako 8h, isaha n'inusu ndi mwibarabara. Ariko iyo ufashe bisi uhagenda iminota 15, nukuri kw'Imana naho wofatira ku minota 15 uhombye ku mwanya wawe. Ariko iyo uhombye isaha n'inusu urasufura sana. Hanyuma ugeze gutaha ni 15h, ugaca ufata amaguru kadidagira, warushuza, ugasanga imirongo yabaye imirongo. Hanyuma ukava 15h muri ville, didagira n'amaguru, ugacika mu marcheur. Hanyuma ukagera muhira 17h, ushika wegama, nta kindi kintu wokora. Buri musi rero urumva umuntu atakaza amasaha 3 canke arenga, ariko agenda mwibarabara.
ca ufata ayo masaha 3 yagwize n'imisi 365 imara umwaka, kuko umuntu atarondeye ntarya. Wiyumvire umwaka dutakaza, wiyumvire igihe dutakaza. Ese kubura igitoro abantu babibona gute? Urwaruka rubibona gute? Ca mwumva rero yuko umuntu yoca ategerezwa gukora gute? Yoca akora gute? Uca uvyuka 11, uvyutse 11, 11 n'inusu ukoga, 12 ukanywa icayi, uhejeje kunywa icayi ugaca ufata urugendo. Ego vyari ngombwa rero yuko duhindura ivyiyumviro, hanyuma tugakora cane abajene. Niyo abajene twakora n'ingoga, hanyuma tukaja hamwe. Murabizi ko bagize imisi bababwira nimuje hamwe abantu 10, abantu 5 muje hamwe, hanyuma mugende muri bije canke paeje babahe ingurane mushobore gutera imbere. Hanyuma abandi namwe ntimuhebe amashuri. Bakobwa b'i Yeruzalemu ngo ntimutangazwe nuko umuntu yirabura, ngo hari igihe mushobora kumenya uwo ari we. Abakobwa tubagarukeko muri beza. Ego kabisa. Hariho n'abavuga ngo bafise nyashi, abandi bakavuga ngo ni beza, ngo ni kimetemete. Mu Rwanda naho ngo ni gisupusupu, abandi nabo ngo ni incuki, nabo ngo bagendana nyashi. Ariko ivyo vyose mu buzima ntaco bizana. Urashobora gusanga umukobwa mwiza adashobora kureka kugorwa. Wibaza ari kubera iki? Wibaza ko ari kubera iki? Reka tubabwize ukuri. Umukobwa mwiza afise visage nziza, afise umutima mwiza, yize amashure, mugabo agatakaza ikintu kimwe, agatakaza responsabilité, ntabe responsable y'umubiri wiwe. Igihe cose ugiye kurongorwa usiga aba ex inyuma, umugabo wawe ntazokwizera. Canke wumva ico ndiko ndavuga, umugabo wawe ntazokwizera. Ariko uze wumvirize umukobwa wizewe, umukobwa yizewe ameze ate? Ntivyasaba yuko yategerezwa kwiyambura ivyo Imana yamuhaye. Abandi bakubwira ngo ivyo Imana yampereye ubuntu, ngo reka ndabitangire ubuntu. Ninde yababeshe yuko bitari bizimvye? Menya yuko ivyo Imana yaguhaye birazimvye mukobwa. Reka kuvyandarika kw'ibarabara, kuko urazi yuko hariho ibanga Imana izokuragiza. Iryo naryo sirindi, ni ibanga ry'urugo, aho uzobwira umugabo wawe uti uyu ni umucance wanje, sivyo? Ariko ubundi wagiye ku mugabo wawe wasize umu ex, wamusezeye, wanamusezeye, ukagenda kurongorwa. Ex wawe igihe cyose uzoba warenganye kuri uwo muhanda ufashe umugabo wawe amaboko, ntimurabona uko bafatana bagiye kubaka, ugasanga mufashe uko umu ex wawe umurenganye ku muhanda. Hari n'igihe utamuramukije kugira umwirengagize, ariko mu mutima gumayo, urabizi. Agasigara arabwira abandi bantu ngo urya namurungurutse, ngo urya ni ukuvuga arakudekiriva uko yakubonye. Umukobwa rero uko yaba mwiza, muca mwumva yuko aba ari mwiza inyuma, ariko imbere ari ikindi kintu. Uko niko abandi bahungu bamuraba. Mugabo umukobwa mwiza ba miss, kuba miss hanyuma ukagira projet, ukagira ubuntu, ukagira ubuzima bwiza, ntawe ukuzisutiye, sivyo? Ico gihe bose barakwibaza, bose baribaza, none hari indani hari iki muri ambaraje? Abahungu bakabazanya. Mugabo akazogera igihe uyundi muravuga ngo urya naramubonye, nta birenze nka Nyambo. Uravyumva?
bakagukritika turejuru umuntu yakubonye yakurungurutse akama gutesha umutwe, hari igihe akwandikira, hari igihe agira, hari igihe akuvunira urugo wibereye kumwe n'umwami wawe, ariko ari umucance wanje yaziguciye nako wawe yaziguciye, ico gihe azoba ari wakuze abandi bagapfa bakurunguruka bafyura amaso, hanyuma ugaca uheza ukiga amashure ukikura mu kabaregwa ukaba umukobwa mwiza, uwabaye mwiza aba muzima. Mwari kumwe rero na Dunda Entertainment, twongera tubibutsa yuko Xpaging International ni application iriko irarondera aba actionnaire, ngwino tukwereke, ni ku mahera make cyane kuva ku miliyoni n'ibihumbi 26. Intambwe igira kabiri ni kuva ku miliyoni 5 kugera ku miliyoni 5 n'ibihumbi 103. Hanyuma intambwe igira gatatu kuba masters abantu batikoraho ni miliyoni 10 n'ibihumbi 260, ukaba ubaye umu actionnaire muri Xpaging International. Tukazoca turindira imyaka mikeya hanyuma bagaca baduhemba buri munsi, ibaze kuva kuri $20 gushika kuri $500 bivanye n'amahera watanze ukazoyaronka ku munsi. Ivyo rero mukibaza ko zari indoto, oya ntabwo ari indoto, ahubwo TikTok menya yuko 2016 yari kiriko irarondera abayishiramwo imitahe, ariko 2026 abashizemwo imitahe ubu bariko birira amafaranga, naho atoba afise akazi akomeza ahembwa, aguma agenda muri wallet yirabira, hanyuma arotira muri banke réel, ntabwo ari amakiripto, oya bashira muri banke en dollar. Rero Xpaging nayo muri uno mwaka ije itaryambaye, nako itazambaye, ni impuzu itaryambaye ryari ipantaro. Rero kaze mwese muri Xpaging International, dukorera muri Excellence House. Excellence House iri ruhande yande, iri ruhande ya Post. Uri kuri Post muri ville kuri siège curaba hepfo cubona etage, turi muri floor ya gatatu inimero 14. Kaze mwese mwaba abanyarwanda, abatanzania, abakongomani, abarundi, mwese murahawe ikaze muri Xpaging International, kuko Xpaging International ifise icicaro muri Malaysia, ntabwo ari abarundi, ntabwo ari beri, oya ntabwo ari beri. Rero Xpaging International ni application iri no kuri Play Store, urayiteresharja hanyuma ugaheza ukayikoresha kujya kwa WhatsApp, ukayikoresha nka Facebook, nka Instagram, gutyo ifise byose indani muri yo hagaca haba na Xspace. Xspace nayo bayicako bariko barakora nka kujya kwa Alibaba adandaza alinye, hanyuma hagaca haba niki cyo kuba aba actionnaire. Igihe rero yamenyekanye cyane turacariko turayimenyekanisha yuko aba actionnaire bazoba bashoyemo imitahe baronka icitwa daily income. Izo daily income nawe uratumiwe, biracari hasi ntibirazimba, uratumiriwe nawe kuza, ikaze muri Xpaging International. Ikiganiro tweko turababwira twari ku bakobwa beza, umukobwa mwiza yoba muzima. Rero mwe muriko muradukurikirana, ntimucikwe n'ibiganiro vya Dunda Entertainment, turacari hano. Ego ikaze mwese, ciao ciao, mwari kumwe na Melance Nice. Ari bijya tuko turihereza dufateko ubu umeze nk'uko iyo waborewe wanyoye ibintu nyene biwankiriza nuko. Ego reka tubikore twisunze. Iyi ni tribe, ni turabibona, murabona ko itanguye guhinduka, abariko baraturaba. Uku niko produit, kuniko ikora mu mubiri w'umuntu, iri kiragira cya kindi bita bayita detoxification. Ego kuko amasere y'umuntu yibera hariya mu giti cy'umugongo, niho hari centrale y'amaseresi y'umuntu. Nico gituma bavuga ko umuntu yavunitse umugongo biba bihetse. Rero hariya bakafata rero bakaja bamuterera amaseresi sushi amiliyoneri. Rero ingorane birimwo ujya
kuko haba habaye fecondation havuye mu mwana